bivanye nuko ngene imeze nuko ngene ubuzima waciyemwo wavyise ikosa kubera iki vyaje uko nyene nisanga nyene haje iryo zina ca numva nyene noyita ikosa yego turayishirako kirajako yego kandi barayiraba vraiment ni sawa sa neza je ngerageje kuraba amakomantere abantu bavuga isa neza ama image ni meza vyose bimeze neza nta gatosi karimo sinzi naho ko wayibonye imeze neza kweri iraho harimwo intambamyi zina ziriya muri industry ntihogera ubura ibigeragezo hama y'induru hama y'inzankano ariko hamwe n'ivyo je ndashima Imana kuko nyene kuba umugore tagira umugabo ntibiba vyoroshe ariko hamwe n'ivyo Imana iradushoboza none go rukundo gobaho gute umwe ari mariye undi ari makine y'umugabo saho nyene abere bamwankiye nyene yavuye mu nguvu zanje bitaciye no muri vya bindi basanzwe baca bitaciye muri vya bindi na vya bindi bikaba vyaciye mu nguvu zanje nkumva ko ndi umugore ahagaze ashobora kurera abana kandi bakabaho nkuko abandi bose babayeho atawongiye gusaba Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe na Dodo Fashion. Ndakora mukije? Ndabara mukije cyane. Meze neza. Sawa? Urabere? Urakoze. Ufata umwanya guto kwisiga. Ndawufata nyene. Kinsiga. Ndewe ntuva mu nzu wisize. Abahungu. Cengiye amazi imyaka 12. Vya vrai? Isiga amavi. Je ndafata umwanya nkisiga nkambara nkamahanda mu bikorwa vyanje. Ufata umwanya ungana gute? Nka 10 minutes. Weje kwisiga hose. Yego. Aha. Dureka kwane ikiganiro hari mu kwezi kwa gatatu cage muri Mars. Hari film utari bwagereko uno musi ufise ama episode ameze gute bimeze gute mu ameze neza je nibaza ko yaravye araryoshe aho tugejeje nubwo tukibandanya cyane muracabandanya yitwa ikosa yitwa ikosa kubera ko ufatiye ku ikosa ni true story y'ubuzima musanzwe ubayemo canke wabayemo canke wabonye ahandi bivanye nuko histoire imeze numvise nyene no yita ikosa ariko ngene umuntu bivanye nuko ngene imeze nuko ngene ubuzima waciyemwo wavyise ikosa kubera iki vyaje uko nyene nisanga nyene haje iryo zina ca numva nyene noyita ikosa yego turayishirako kirajako yego Patrick wese yeta pre ndayita ikosa kirajako yashize kwirajako ubona bako barayiraba kandi barayiraba vraiment ni sawa sa neza je ngerageje kuraba amakomantere abantu bavuga isa neza ama image ni meza vyose bimeze neza nta gatosi karimo sinzi naho ko wayibonye imeze neza kweri iraho so nice ikintu umaze gucamwo gushika uno munsi mu rugendo rwa industry uri kuraca mu rwa cinema uno munsi urugendo nyene urarucamwo rutoroshe ugasanga nyene harimwo intambamyi zina ziriya muri industry ntihogera ubura ibigeragezo hama y'induru hama y'inzankano ariko hamwe n'ivyo je ndashima Imana kuko ubu ntumeze nk'ababandi baba bafise abandi ku ruhande nk'uko twabibonye kuri Fani n'uraho ntavyonzi nkeka n'ivyabaho bazoca babipubliya yarashaka kubikora mu ibanga egese paka babipubliya urumva ivyo namba ndabikora mu ibanga jewe nibaza yuko umuntu wese afise uko aremwe umuntu wese afise uko ameze nuko n'abandi amufise sinoca nja kubipubliya hajya warumbeshe ngo nivyo nifunde kandi bihari oya nta bihari ariko nubwo bihari ni vyiza kubikorera mu ibanga nk'ibi
nta banga rihari nta n'abahari si so muri industry yanyunguka gute murajya amafilm kurakora harageza aho unguka canke uracashiramo biteze kuzokunguka mu nyuma canke ubikora ndacashiramo imitahe niteze kuzunguka cyane usanga wungukira mu bindi harabavuga ati harabagira amafilm kugira ngo bashobore kuboneka kugira ngo bashobore kuronka amafaranga bice mu bundi buryo butandukanye wowe nuko ubibona canke nuko bimeze jewe filme icambere ndayikora nk'ingabire yanje icya kabiri uruhande rumwe ndayishiramwo business ego niyo mpamvu rero navuze ati uruhande rumwe ni ingabire yanje no mwuga nkunda urundi ruhande ndacishamwe na business yanje ku ruhande cyane birumvikana ego none hariho intambamyi umaze guhura no muri uru rugendo rwawe rwo kwiteza imbere bijanye no muri film nta ntambamyi ndahura nazo mugabo ngenda ndabona intambamyi mu bandi nkaca numva biranciye intege ako bagashira urukundo rugaragara mu masinema ntavyonzi sinzi ko baba barushizemwo mugo urumva ukuntu bigenda biravugwa ngo ibi nibi bica bidutsitaza yego hari igihe uzawumva nk'umuntu ngo shango nawe ngo niwamera ngo nkuko ngo sinzosaba kuraba filme zawe cyangwa ngo kumbe ngo muri sinema ngo ni kurya mu meze umva usanga biriko biraducafuza biriko biradukura ku rupfasoni rero hari igihe nyene usanga umuntu ariko aratsitara cyane n'ukuri uri umumama w'abana batatu babiri ariko waragize divorce birakorohera cyane kwiba ko muri ubwo buzima bwose ntuba bworoshe ariko turabigerageza nyene kuba umugore utagira umugabo ntibiba vyoroshe ariko hamwe n'ivyo Imana iradushoboza tukabona buca bukongera bugaca birashika wumve ko mu minsi hazoba haza uwundi canke uri muri babantu bameze nk'abatwe batitse twarahevye oya sinovuga ngo narahevye ndarindira ico Imana izokora barishimye canke sometime hari igihe umuntu azaga kwitaho agakorosi kamwe akamera nk'uje muri filme canke aje kugushorera oya kabisa none Patrick naho vyoba vyose noca ndavyemera basha buriya ngo ikintu Imana yaduhishije no kumenya umutima w'umuntu no kuvuga nubwo vyoba ari ivyo utamfashe sinovyemera rero mu yandi majambo abihari foto ntacaba so ari byinshi biba biriko biravuga muri industry yanyu ya film muko muriteza imbere cyane kugira murabe ko film zohindura isura ariko mu nyuma twumva ibi ni nabire hakarimo injyani wanyu haracarimo ibintu zo kurogana biva kuki ubona iryo tarambere muko muragwanira hakirimo inzankano vyogera ko civyo ndabifata nk'urusabo ariko banyene byo nibaza bakavyivuga bon jewe ndashaka kubivuga kubera nshaka guponda naka nshaka gucafuza naka mugabo jewe ndabifata nk'urusako burya muri filme so barogana gusa ari hose bararogana mugaje ibyo sindanavyemera kandi abere yagize yararotswe akagira akamireko nabi cyane navyo amafoto akagaragara bariko barafa ibintu na Fanira Vine ama image akagaragara hari ivyo bizibo nyene peut-être baroganye hagati yabo mugaje sindavyemera ivyo kandi bari mu rukundo rwinshi bari mu rukundo si vyiza kandi afise umugore mubatse mu masezerano newe ntidukundana ja serie baba ndabishaka kuri oya nako ndavuga urukundo ruri deep ruri inside indani mu mutima none go rukundo gobaho gute umwe ari mariye undi ari marakeneye umugabo saho nyene abere bamwankiye nyene oya nibaza ko ugo rukundo tuvuga rwa rukundo nawe we dufitaniye n'abandi bose dufitaniye si rukundo
bwo kuvuga ngo yo mubera sinzi umva sindi muri bo sinzi ibyo bayaze sinzi ibyo bahuriramwo ntavyonzi. Dodo ni igicaye ikintu kimaze kukubabaza mu buzima bwawe gushika uno munsi yaba mu buzima busanzwe wari urimo kera gushika uno munsi ikindi naco uravye image wari urimo kera cyane uno munsi umumama ahagaze nubwo wagize habaye ingorane mu rugo rusanzwe ubayemwo urimo n'umugabo wawe uwa mutima waragumije ni cyaye ikintu bawibuka mu buzima bwa muri rusange. Kimani bakambaza mu gihe nibutse ko ndi imfuvyi gute banumva nyine umenga nari nkibakeneye ngifise ivyo tuganira ngifise ivyo kubahanuza hari gihe nk'akantu kamba kankumva umenga kambaye ko kubera ntafise abavyeyi numva umenga ni umuvyeyi niwe mba ndi sur n'ivyo ndamubwiye ko ampanura neza ariko nyene Imana ifise ko ibigenza wamubuze kubagera nabuze abavyeyi nkiri muto gikomere cyane uwo mbajije ikintu gihora kimbabaza gusumba ibindi ico kirambabaza. Iyo uravye aho ushitse uno munsi ku bana bawe uri usanzwe ureze biwawe niki kikunezera nk'umumama ariko ariteza imbere? Ndanezerwa iyo nibutse ko nanje no munsi nshobora gutaha nkaba mfise umwana ahita nyambira akanyita mama kambwira mama je t'aime kuko abana banje bakunda kubimbarira kandi ikindi kirushirije kinezera iyo nibutse ko nshobora gutaha nkaba mfise ratio y'abana atabona agiye kuyisaba yavuye mu nguvu zanje bitaciye no muri vya bindi basanzwe baca bitaciye muri vya bindi na vya bindi bikaba vyaciye mu nguvu zanje nkumva ko ndi umugore ahagaze ashobora kurera abana kandi bakabaho nkuko abandi bose babayeho atawongeye gusaba. Kiranezereje bimeze neza cyane. Nize impanuro rohereza abantu baca muri vya bindi kugira ngo bashobore kubeshaho abana mu gihe basanzwe bafite ingorane bagiranye n'abagabo cyane mbo bambabare sindabaponze kuko buriya kintu cyose kigira umwanya wacu bashobora kubicamwo kugira babeho kandi nubatswe ngo abatabwenga afise kuko je naza ko 80% baba n'ubuzima rero ndabipfurije gutabagwa bumve ko kubaho kwabo ari kwiteza imbere bonyene apana ko barindira uruzo bagabira 50,000 canke nuwo hari umuntu ashobora kumuha akamubera ikiraro kumwe Imana yaronga iki gikona kikaja kugaburira umuntu nabo hakaza umuntu akamubera igikona hama ico uwo muntu amaze kumubera igikona hakaba ariho hava gutabagwa erega kuba ufise 2,000 ukabivyaza umusaruro 10,000 biba vyavuye kuri wewe bavyavuye kuri wewe kuko namba wahora urya umuceri n'ibiharage wahora ugura ikiro c'ugura kanusu mukemera mukareka guhaga kugira mubiko tweje natwe tumenye ko tunyinyura buke buke. Ikintu jewe nabonye ca mbere dabora no kubanza ukareka kumva ko utogaye akazi ukumva ko utogaye akazi ukumva ko akazi hariko kose gashobora kuba ko kugaburira ukagakora ntiwimvire ngo nakarantwenga ngo nakarantwenga oya wowe urabane n'ubuzima bwawe ubeho uko wewe nyene wumva ukwiye kuba ntubeho uko nakabayeho yatetse umuceri n'inyama nawe ngo uteka umuceri n'inyama ushobora no kuba yafise mugabo ejo hari gataye uzoronka ziganya yejo mugabo urya hari gihe no musi yatetse umuceri n'inyama ejo naho azorya umukeke n'ubugari gejo naho ateka inkoko n'iki mugabo umva ntushaka kumera nkawe ngone rero abantu benshi dufise kandi ico kiri mu bantu benshi dushaka kubaho nkuko banaka babayeho nakayaguze imodoka nziza nanje ndayigurishije ndagiye kugura nziza ugasanga ahubwo no mu kuyigura uri ideni
kugira nakabone ko nawe ufise imodoka nziza ubeho wemeza abantu baho uko uvyumva baho n'ubuzima bwawe baho n'uburyo bwawe kandi niho ubaho neza rero jene baza ko umuntu amaze gutahura ico ntaco tuma tutabaho kandi intangira iragoye kandi iravuna gabo tukabaho. Ndagushimire cyane kuba twakonye na Dodo Fashion. Ego ndabashimiye cyane. Asante sana ugira akazi keza. Merci.